hari ikindi kibazo cabajijwe kijanye n'ivyo amategeko avuga ku bijanye no kushikiriza amatungo dufise nk'uko ibwirizwa shingiro bivuga n'ibwirizwa rigenga urwego rw'umuhuza. Nivyo mu ngingo y'indwi iravuga yuko mu kwinjira mu mabanga no mu gihe yavuyemwo umuhuza w'abarundi aheza agashikiriza amatungo afise. Nagira ndamenyeshe yuko twabikoze, cyo twarabikoze. Amatungo dutunze twarashikirije kuva tugitangura amabanga n'ubu mbere yo kuyasozera ejo ku munsi wa mbere twagiye muri sentare Ntahinyuzwa kuba dushikirize amatungo dufise. Nibaza rero yuko dutera n'intege n'abandi barongozi bose abo ibwirizwa risaba yuko cyekorwa bogikora kuko ni muntu mbere yo gutsimbataza intwari bereye. Nta kinyegezwa kirimo ibyo twabishikirije muri sentare yubahiriza muri Cour supreme, si binyegezwa. Wowe wese yifuza kubimenya arashobora kugenda kubiraba, na ministère public ikeneye kumenya ati mbega Nduwimana Edouard atunze ibiki, irashobora kubiraba, naga turashobora gusigura niyo tuba twarabikuye. Murumva rero yuko ari byiza wowe wese aba yebana mwene ico gikorwa yuko yeza akagikora kuko biri mu bituma intwari ibereye itsimbatara mu gihugu.